things, good news things, double favor without limits. Gian Films, Good News Films, double favor without limits. Uno, 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 uno bwagiye, urukundo wagiye, impuhwe zagiye, babantu bafise agatima koko, ngwino utabare, ngwino utabare, hari abantu waremanye ubuntu, ubu bafise agatima koko. Iki kirenge burya cari kije kikugana, niwe twatuje kuraba kandi twashaka kuduha akanya kugira ngo tubanze tuganire. Ndabaha akanya kandi musanze ngiye, musanze sohotse mfise iyonja kandi mfise ibintu ngira nje gukora vyihuta. Hanyuma ikindi naco none nkaba amatelefone y'ubu abamariye iki kuri kimutampamagara kugira ngo mumbwire munyavize hakiri kare ndabarindira canke mpindure programme. Ariko rero nta kundi nimumbaririre ngaha kandi muvunagure kuko je ndiko ndihuta, hari ibintu ngiye kurondera kandi bikomeye cane byongira akamaro kurusha amaja mugira mumbarire. Mama Berize, ubu mwungutse iki? Kubera ko abantu bagoye aho gushigikira karatera imbere, benshi bifuza kumusubiza hasi. Umwana wari nakateye imbere afise ubwenge ku ishure, arose akazi keza canke urugo rwiza, ishavuriraniga bagatangura kumuroga bagahemuka bamwishe, bakibagira ko yari inyungu ku gihugu no ku miryango. Mama Berize, wewe na Berize mufise agatima koko, reka ivyo mwakoze bitangore basubireko. Societe umukobwa wa yakoramo burya yari ya Kenti, umwe muheruka kugandagura, bisigura ko iterambere rya Kenti ryari ribatunze, ryari bafatiye runini, sivyo? Iyi nzu mubamo yariho na societe, bisigura ko akazi ka Berize kaheze, mugomba kwishikiriza vuba bwango ngo zirasubiza ku buzudu, reka ishyari n'inzigo vyanyu bibakoreko. Kahumere mutashatse kwabaho, mushikiwe Kendi niwe yapfuye ashikirije irya societe, bisigura ngo niwe chef wayo. Ubu nimubona ko yakabumbye ari ikamena. Mama Berize, ikinogo mwanyimbiye mugende mugitere mugitoke, kuko nkuko abivuze yakabumbye ni ikamena. Kwiki kimeze uko birananugwanugwa yuko ushobora kuba waragize uruhara mu rupfu rwa Kenti n'umufiancé we Eddie. Ariko ndasubiyemwo Mama Berize, Mama Berize, hamwe vyoba ari vyo amatohoza yimbitse ari karakogwa, umenye neza yuko uzoca usanga umukobwa wa Berize mu buroko. Oya Mama Berize, ibintu ntibikwiye kugutera ubwoba, kuko akabigira kabizi kajya imboga karitse, kandi umuntu yimbura ico yabivye. Nturiko uratubwira ko wihuta? Umudeya mw'iyo nzu ariko imisi usigaye kuyibamwo, tangura uyiharurire ku ntoke. Uravyumva? Watubwiye ko wihuta? C'est bon, nucubandanya n'ibikorwa rugiyemo, ariko nizere ko wavyumvise. Kaina, ngo tugende, ugira umunsi mwiza. Uno,
agatima koko mana ngwino utabare mana ngwino utabare hari abantu baremanye ubuntu ubu bafise agatima koko gitandara c'Imana ndaguhungiye ko vyizigiro vyanje wewe ntuhemuka. Gitandara c'Imana ndaguhungiye ko vyizigiro vyanje wewe ntuhemuka. Amahoro niwe uyatanga, umunezero uri soko yawo. Amahoro niwe uyatanga, umunezero uri soko yawo. Yesu mberugamo, Yesu mberugamo, Yesu mberugamo. Allo? What? Weekend. Bigenze gute? Kendi. Uracariho? Kendi, uracariho? Niko bambwiye ko wapfuye, ndetse ahubwo bambwiye ko mwapfuye mwese. Na Eddie aracariho? None Kendi, kubera iki wemeye ko bambesha? Yego ndavyumva, nubwo utashaka yuko bimenyekana yuko kiriho, kugira ngo ntibakore imigambi yo kukumarira. Wari wamaze kuva mu gihugu, muri Kenya nibaza yuko wari utekanye, ntaco wari kuba. Kubera iki wemeye yuko ngira umubabaro n'agahinda? Ubwo urazi ibibazo je nagize. Okay, ibyo tuvyihoze, igikomeye nuko nsubiye kumva ijwi ryawe. Mumerewe gute? Mwarasubiyeyo? Imana yo mwijuru nihabwe icubahiro. Sa oya, amwe twogirirwa amahirwe bigakunda. Ibyo nanje sinovyanga, ahubwo nobinezererwa kuko n'ubundi ndiho ntahari. Ni hamwe h'Imana nyene, sino na jewe buriya narahatswe. Beriza arafunzwe na mama wiwe vyaramukwegeye. Vyagiye kumenyekana yuko ari umugambi wa Berize na nyina. Ubivuga ngo urabizi, abantu bo barononekaye, bafise agatima koko vy'ukuri. Keina, reka akazi no gutangwana natanguye. Basha impapuro nkuko mwari mwarabikoze. Keina n'umwana mwiza, yabinshikirije uko nyene, arambwira imigambi mwari mwarateguye. Ahubwo hamwe yomenya yuko mukiriho, sinzi n'ukuntu avyakira. Birumvikana, reka tubanze tubigira ibanga.
Ok, merci. Nukuri umve yuko umutima wanje uhimbaje uhoraho Imana umuremyi. Yo yashoboye kukuzigamika kurinda ikagukura ku munwa w'icobo ikagucira icanzu umwansi yari yakwimbiye icobo. Thank you so much. Sawa sawa, ngira ijoro ryiza. Twebwe twari ku murango. Urakoze. Carmel ufashwe n'ibiki? Imana. Mvugira ngo Imana. Imana. Subira uvuge ngo Imana. Imana. Okay. Waheruka kubona mfise umunezero ngana gutya ryari? Okay. Ndibuka amasengesho nasenze. Nsengera mu bitaro, ndiko nsengera Keina na Edi. Hagera igihe numva amakuru ko bapfuye, ndicuza. Ndavuga ati amasengesho nasenze yose yapfuye ubusa. Ariko natawe ikintu kimwe. Isengesho umuntu asenze ntiyigera ritabwa muri pubelle. Igihe cyose rigira impact mu gihe cyaryo. Uretse ko hari bihe dusaba tugasaba idahuye n'ubugombe bw'Imana. Tukabona umengo ni byiza ariko Imana ikabona bitatubereye. Guess what? Ngira ndagusabye rakuntera amatsiko aranyishe. Mana yambo umva nkubwire Kenti na Edi ntibapfuye. Tekereza ndakubwire kuko nanje ubwa mbere nagira ngo ndiko ndarota. Nari nzi ngo nuba ndi mwitiro ndiko ndota indoto z'umuroho zitazoshika. Ariko mu nyuma Imana Carmel uvuze gute? Kutavyumva. Okay, kutavyumva. Reka nze mbona telefone. Inomero muri Amerika. Ahamagaye ndikanga. Numva ijwi ni Kendi. What is this? Ibi ni biki? Reka mu nyuma niho kumbwira ukuri. Arambwira kumbe igihe bari muri Kenya yagize ubwoba yuko hamwe bomenya ko batacikanye bashobora gukora uburyo bwose. Urumva yari yahahamutse bakabamarira ngo acahitamwo kubwira umuntu bampe information itariyo yuko yapfuye kandi atari byo. Buriya hariya ngo baragerageje kubavura batora mitende baca bagenda direct baca basubira US. Rero barakize bararokotse. Amaze kubona yashitseyo akabona ameze neza niko kundondera kugira ngo ashobore kumpa ayo makuru. S'il te plaît. Nararengewe, narumiwe, ndatwenga, ndatamba, ndagira gute, ndabura ingene nifata. Ndavuga ati Mana uri gitangaza. Hanyuma rero igikurikira ni ikihe? Carmel banzanire gato. Harakarimbo ndiko ndumva.
uri Imana ukora nk'Imana, uri Imana ukora nk'Imana, uri Imana ukora nk'Imana, uri Imana ukora nk'Imana nyene. Yo yambumana Kambi yambumana. umva nkubwire Kenti yarahahamutse abonye situation yamushitseko ndetse hoho ndamubwiye nanje ivyakurikiye yakomeje kugira ubwoba. Rero hari inkuru sinzi ko ari nziza nuko atari nziza ariko nizere ko kubera nziza. Kenti yasabye yuko iriya company tuyigurisha kuko yifuza yuko mva muri kino gihugu kandi process yambwiye yuko abona yuko iri kiravansa ariko namubwiye ati Kenti wibuke Keina niwe directrice wajya hano niho nawe yari karondera ubuzima bizogenda gute uzi n'ingene yatuguyeko n'iciza dukoreye niko kumbwira ijambo ryihumure arambwira ati Keina ntegerezwa kumukorera ikintu kuburyo azobona yuko yambereye umwizigirwa kandi yabera umwizigirwa umuntu afise umutima wo kwibuka. Aca arambwira yuko azoguha amafaranga atari make ayo mafaranga ngo ashaka kuca utangura gukora business yiwawe. Rero mu minsi mike ntuzoba ukiri umukozi w'umuntu ahubwo uzoba uri umukoresha w'abakozi bawe. Ibyo rero byarandemesheje ndavuga ati Imana habwa icubahiro iyo ukoze nta ukosora iyo ukoze ubikora neza umenya uburyo bwo kuroranya ibintu numva umutima wanje ugize umunezero numva ngize amashimwe atagira uko angana. Ubwo rero ntashaka ko bimenyekana kuko jusqu'à maintenant ntashaka nuko banamenya ko ariho ashaka yuko bino bikorwa byacu tubikora bucece mu gisilence abantu bashiduke namaze kugenda. Ubwo rero tubandanye dusenge ariko dusenge mu buryo bw'ibanga hanyuma nivyo nawe bisengere ugende wimvire n'umugambi nawe wocu ukora ndazi ko byose bizogenda neza. Amakuru nari ndagufitiye mu bisanzwe nayo. Mama we amashina yawe mama nta numwe muyasangiye. Carmel nta byinshi cyane numva ntuvuga kuko hajya iyo umuntu anezerewe cyane rimwe na rimwe biramucanga hari igihe abura ibyo avuga hari igihe avuga amajambo menshi ugasanga avuze ntadakenewe. Rero nta kindi kintu navuga usibye kubabwira ngo gusa ngo Imana ibaho umugisha cyane Imana ibaho umugisha muri abantu beza ntimwibagire umuntu yabagiriye neza. Sinzi ndarengewe nyine kimwe gusa uwo munsi nabyutse neza Imana inkoreye surprise nyinshi kandi bakoresheje muragahorana uwo mutima kandi nta kindi kintu mva nkabasabira basi inyuma y'ubu buzima Imana izabamera iherezo ryiza. Amen. Hama nanje nagumye ndakwicisha amajambo nibagira no kukuzimana. Ive nkuko bavuga ngo akaje ntikazi rumwe bugiye umuntu abonye inzu y'umubanyi wiwe itanguye gusha nakwiye babugiye bigirisha ikigwa. Rero umuntu w'incabwenge ntiyoja ngo akoma amashi ngo avuge ngo kwa nakara yaratokombeye ngo reka yabone kuko ugira gutya inzu yiwe ikadomeka gwawe zigaheza zigasha zose. Rero ndibuka neza yuko wari wambwiye yuko nogerageza nkarondera ikibanza ca mwene wanyu akaronka akazi akaronka nawe icakora ariko nagira ndakubwira yuko bitazoshoboka kandi si nivyo gusa burya na mwebwe mwari musanzwe mufise akazi burya kari ku musozo burya kahetse. Chef ndazi yuko wahemukiwe kenshi nukuri ndakwinginze uduhaye amahirwe ya nyuma ndakwinginze nukuri chef
ubwanje narabonye yuko iterambere ry'umugenzi cyangwa iterambere ry'umubanyi cyangwa iterambere ry'inshuti nukuri burya bari nkawe ukize, kuko naho atogufasha uno munsi ejo ntaburi wawe akiza cyangwa ugasanga hariho umunsi nawe arari kurengereje. Nukuri ndakwinginze shefu, nukuri umpangaze simve mu kazi. Ive, ikijuju iyo kibonye umubanyi yateye igiti, ico giti kikanaga kikagira amashami meza, ico kijuju kigira ishari n'inzigo kikumva cogenda kwicira ico giti. Ariko umuntu w'incabwenge amenya ko ico giti catewe ubwa mbere na mbere ari bidukikije gifitiye akamaro bose. Ica kabiri akamenya yuko nawene hari umunsi yoja kugamamwe agatutu mu gihe c'uruzuba. Sinzi yuko uba wiyumviriye icatumye dukominika tukababwira yuko atakazi kahari. Sinzi ko mwoba mwibajije yuko ryo bari konje risanzwe. Sinzi kandi ko ba wiyumviriye icatumye ndaguhamagara muhira kugira ngo tuganire. Sha, nivyo bavuga ngo yagukanze irahuha umugahunga, kandi ngwe ntiyarizi gufatira kwizosi ahubwo yarigishijwe. Ariko jeho si ivyo, nta naho bihuriye. Ahubwo buriya company yamaze kugurishwa. Niyo mpamvu ariko ndakubwira yuko bose akazi kaheze. Rero mugiye guhabwa amafaranga make yo kwiyungunganya. Sinzi yuko umuntu wese azoca agerageza kwihangira imirimo canke umuntu abararondera akazi ahandi. Nkuko natanguye ndakubwira yuko akaje katazi rumwe, buri ingoma zahinduye imirisho. Ikibi ca Berize na nyine nticasesereje jewe gusa canke abanyegereye, buriya gikwegeye abantu nka bose bakora muri ya kampani. Niyo mpamvu buriya twari dukwiye kwitonda. Buno buzima ntibugira formule, nta umenya umukiza, nta umenya uwo mufasha mu buzima. Niyo mpamvu wa muri yavuga ngo vomera zose nta uzugwera kare. Twari dukwiye gukora ineza atakintu na kimwe dushingiyeko, tukarandura ishari, inzigo, imitima mibi iri mu mitima y'abantu, tutaravye ngo ni naka. Gutu umuntu agira ishari, agira inzigo ngo nakarateye imbere, aho kumva yuko nakateye imbere yarakwiye kubinezerererwa, akumva yuko nawe umunsi umwe azori murengereza nkuko abivuze. Nta byinshi no kwirirwa ndavuga mugenzi. Turafise inama izoduhuza kugira ngo mushobore kubimenya, mumenye mu buryo bwirambuye uko ibintu bimeze. Ariko mucamake byari ibyo. Bagenzi, nagira mfata akanya gato kugira ngo ndabashimira kuko mwabaye intumwa z'ivyiza zinyereka kugira neza kw'Imana mw'isi. Buriya umuntu akunda kubona abantu babi canke akabona akora ivyiza abantu bakamwitura inabi, rimwe na rimwe hari igihe ivyo bintu bigenda bikonona umutima wiwe. Twigeze kuganira umunsi umwe n'umugabo umwe, anshingira intambwira yuko umuryango wiwe wose atemera ko baza kumuramutsa muhira. Namubona nk'umusazi, ariko mu nyuma yambwiye inkuru y'ivyamubayeko nsa n'umutahura. Nubwo naho ntashoboye kumutahura 100%,
ariko nabonye ko byose bishoboka guhinduka. Umuntu ashobora guhinduka ahinduwe n'abantu. Umugabo yambwiye yuko yari umuntu w'urukundo rwinshi, akakira abantu batandukanye bo mu muryango, haba umuryango w'umugore canke umuryango wiwe bwite. Ariko abo bantu bose ngo yagerageje kubakorera ibyiza, habura n'umwe yoyibuka. Abo yareze, abo yatunze, abo yakiriye, abo yafashije, ngo nibo babaye intandaro y'urugo rwiwe kuyumbayumba rushaka no gusambuka, kuko umwe wese yagenda kuvuga agateranya, umwe akavuga ibi uwundi akavuga ibi. Mu nyuma ngo bafata ingingo n'umugore wiwe yuko abantu bazohora babakirira ahandi gushika nino saa tuvugana. Arinze aronka umuntu w'inshuti yaba muri famiye y'umugore canke famiye yiwe, yemera kuja kubazimana no kubakirira mu kabari. Wamengo biragoye cane, ariko nasanze igikomere ari ikintu kibi cane. Nanje harageze igihe numva yuko umenga isi ndayanse, ndayankanye n'abayo. Icagiye kumfasha nkuko nababwiye mwambere ibimenyetso by'ibyiza n'abaserukizi canke intumwa zinyereka kugira neza kw'Imana. Rero jewe buriya ngiye kugenda kuva muri kino gihugu. Yes, naravye kugenda ntabasezeye, mbona ntivyoroshe. Ndavuga ati uko biri kose ntegerezwa kubabwira ukuri. Murazi yuko Kenti n'umufiance wiwe aho bagiriwe ubuntu bwo kurokoka, baci bambwira yuko ntegerezwa kugurisha ivy'amatungo yari afise canke ivyo yari yampaye n'ivyo nari nsanganywe kugira ngo nanje mve muri kino gihugu. Ivyo vyose yabitewe n'ubwoba budasanzwe afise bwo kuntakaza nka musaza we umwe w'ikinega asigaranye. Rero ngiye kuva muri kino gihugu. Yaramaze igihe kitari gito agerageza kundondera visa vyanka, ariko Imana yaracanye. Ubu baraduhaye rendezvous ya interview igiye kubera mu gihugu cyo muri Kenya. Rero ibyo bimaze kuba, yambwiye ati mu Burundi nta kwagaruka. Afise amasouvenir mabi ku buryo wewe ngira ngavuga yuko azorinda apfa atagarutse muri kino gihugu. Rero nanje yambwiye ati ukaramuka ugiye muri Kenya muri interview, ugende witeguye ntuzosubira mu Burundi. Ubwo rero ndagiye Imana ningirira neza nkaronka visa, nzoca mvira muri Kenya nja muri Amerika. Naravye kugenda ntabasezeye, mbona no bankoze ikosa. Kera umuntu afise urugendo yarahamagara inshuti n'abagenzi bagasangira, bakiginana, bagasezerana mu mahoro. Ariko ubu zarahinduye imirisho. Ubu benshi mu kugenda basa n'abanyororomba, bakagenda bucece ata muntu n'umwe babwiye. Nugize ngo arasezera abwira bake, naho n'inshuti ziwe magara, kuko ubu kumenya umwansi n'umukunzi biragoye. Abantu barahindutse. Inzika, agatima tare, agatima koko bisigaye vyarisha imitima y'abantu. Kandi ivyo bikiri mu mitima yacu, bikiri mu mitima ya benshi, gutera imbere biragoye. Rero isengesho ryanje nuko abantu borandurana n'imizi agatima koko, bagasubirana bwa bumwe bwa kera, rwa rukundo rwa kera, maze Burundi na Afrika yose muri rusange bikagira rwa rukundo na wa mutima iragirya abasogokuruza. Nkuko nababwiye ngiye kugenda, Imana nibikunda tuzosubira tubonane. Carmel, nakuri Imana yabwi icubahiro. Ndaryohewe, je ndishimye de ma part, ndabizi na Keina niko bimeze. Hama Imana izi gushoboze ivyo byose uvuze. Kuko nta byinshi nosubira nko byinshi babivuze. Mu yandi majambo nari kuvuga bamaze kubiheza. Gusa nongeye ko no kwinda gusabye ntuzo twibagire. Burya ndaryohewe ariko ndababaye gatonya, ariko siko bw'inzigo. Barabizi birababaje umugenzi nkawe kuja kure yanje, wampanura byinshi, twayaga byinshi, nahungukira byinshi mu yandi majambo. Nukuri ndanezerewe iterambere ryawe, kuko uteye imbere natwe tuba duteye imbere.
hama ikintu nokwibutsa ni ukuri ndagusabye ntuzumere nk'abandi kuko abandi iyo bageze hariya baribagira abo basize inyuma umuntu akabandikira message bakazoyishura inyuma y'imyaka 5 rero ni ukuri turagusabye kandi turakwinginze uzumenye yuko natwe tugikene mu buzima bwacu bya bindi wahora udukorera kwa kundi wahora utuyagisha bize vyame kujya nyene hama nukuri numva atabindi norenza ko atari umunezero gusa mfise nukuri Imana ikujya imbere kandi cyane amen nze mugire urugendo rwiza. thank you. nanje nohiriye Jimmy Carmel turagushimiye cyane ko wibutse kudusezera wadutoranije mu bagenzi bawe benshi ndabizi si twebwe twenyene hari n'abandi bakubereye beza ariko kubona wadutoranije twebwe twe na Jimmy turabigushimiye cyane. Tugusaba umugisha mu rugendo rwawe mu by'ukuri nanje ndanezerewe cyane kubona Imana igucira inzira numva ko mwabigerageje inshuro nyinshi ariko burya isaha y'Imana ni nziza isaha y'Imana yari igihe cy'Imana cyariki nanje ndanezerewe cyane Imana n'ukuri habwe icubahiro. Rero ngusaba umugisha mu rugendo rwawe Imana izabane nawe mu rugendo nugera muri Kenya uzohabona Imana ikiganza c'Imana kizowe kuri wewe kandi ndakwifurije yuko wabona Imana mu buryo butandukanye mu buryo butamenyerewe ndetse turasenga Imana ngo mu izina rya Yesu vize yawe ntizotebe. Ikindi naco Carmel ugice umuntu abiba nico yimbura wadushimiye ngo twakubereye abagenzi beza ni wowe bidutanguje watubereye umuntu mwiza cyane watubereye umuntu mwiza cyane ku buryo gutandukana nawe ntihumve ngo ni ikintu cyoroshe nubwo ubona tunezerewe uruhande rumwe mugane wa Jimmy turanezerewe ariko urundi ruhande tuzogukumbura cyane ariko nta kibazo Imana ishimwe yuko igutegeje indi ntambwe kuko iterambere ryawe niryo terambere ryacu. Hama ikindi naco sinokwibagira kukubwira ni washika muri Amerika uzorondera uronka nukuri ineza y'Imana izogendane nawe. Hama hari igihe umuntu ategura amaproje je nka Keina ndakwisabiye uzoze kurangurira amaproje yawe hano mu gihugu cawe kugira ngo ushobore gufasha leta kugabanya ubushomeri. Erega nawe yumvira nabi nk'umushonje aha usanga ni imitima mibi y'abantu bamwe bamwe iva ku bukene. Rero ivyo bintu ntibizoguca intege kuza gukorera amaproje yawe hano mu gihugu nubwo hafise amasouvenir mabi ariko ngo nawanka ko nka nyina ngo agwaye amahere uzugerageze nubwo kino gihugu ugifisemo amasouvenir atari meza ariko wibuke ntawanka ko nka nyina ngo agwaye amahere. Ni twebwe new generation tugomba gutanga ishusho nziza ku gihugu cacu ishusho tuzoha igihugu cacu nizoba ni twebwe new generation itegerezwa guhindura ibintu kandi guhinduka birashoboka. Murakoze cyane impanuro mu ntekereye nzozigendera kandi by'ukuri ndazi yuko isi tompindura twari kugira ngo ari twe duhindura isi. Hari byiza twabonye hari bibi twabonye ariko muri byose ikibi dutegerezwa kwama tukinesheje iciza. Hama nkuko mubisavye ndazi yuko ubucuti bwacu ntibuheze tuzobandanye dukominikana twongera dusengeranira Imana mu ijuru nizotuma bikunda. Hanyuma sinorota nibagira kino gihugu igihugu canyibarutse impetso oya sinohibagira Uburundi ndabukunda kandi nkuko bivuze Kay igihugu ni twebwe bo kugikorera tukagira yashusho nziza twifuza ko kigira. Rero numva two ufata akanya gato tugasenga tukanabishimira Imana. Abantu bafise agatima koko
bafise agatima koko